Nitwa Claude Ndayishimiye nkaba mvuka mu Kayanza. Aha rero turi ni mu ntara ya Kayanza, komine Kayanza, umutumba ni Musave. Tukaba turi muri quartier bita Mukoro. Aha rero tuhafitiye ubworozi bw'inkoko. Izi nkoko tumaze igihe tworora. Murabona dufise ivyumba bine. Ibi vyumba bine inkoko zibamwo ugutandukanye bivanye n'igihe ziba zimaze. Nkaha ayi hari izifise amezi 3, aha hari izimaze indwi zitatu zigira zikwiza ukwezi. Hajya hepfo naho twagiriye stoke aho indya zizoza tuzibika n'ibindi bikoresho. Iyepfo naho kubera ibintu by'ubusuma byabaye byinshi hararara umunyezamu. Tugira duhere ngaha ayi kwizi zimaze amezi 3 tubereke. Nkiyi ni desinfector. Aha kugira winjiremwe imbere utegerezwa kubanza gukozamo ikirenge kugira ukure ubucafu buri mu kirenge. Nkaha ndashobora guca ninjira. Izi rero mubona izi nkoko ni 150 izi nizo navuze zifise amezi 3. Iyi ni abreuvoir zinweramo amazi. Utu nutumanjware. Iyi nayo aya n'amatara naho mubona yamenetse ziyamena ku munsi zirayamena iyo tuyakije kuko ino mu Kayanza murabizi ko hakanye hariho temperature itegerezwa kuguma mu ngaha. Aha rero ya abreuvoir mubona ari ku migozi ari hejuru ni kubera zimaze gukura izi nkoko. Zimaze gukura igihe izi manjware zoba ziri hasi, indya ziba ziri hasi cyane, inkoko zirunama zikazisanga hasi, izindi zigaca zinyamwo ugasanga ziriko ziracafuza indya. Duca tuziduza kandi kuziduza bifise akamaro kuko zirasomborokwa mu kurya bica bizifasha no mu gikuriro. Iyi nayo ni manjware urabona yo kuri hejuru gusumba. Iyi rero iriramye inkoko zimwe za mbere ngaha zimwe zikura kurusha izindi. Zica zisumburukwa zikarya ivyo ngaha. Iyi rero iyi ni speciale kwama tuyituma bajya abantu bagenda batwara amakamyo bagiye muri Kenya nibo bazituzaniye be nibi kuko ibi by'ibiti biriko birata igihe n'iyi minsi kuko iyi ikintu dufasha turashiramwo indya ngaha hama tukugara indya hari ukuntu ataninga n'imwiseseka ushizemwo ivyo ziriye biheze ucuza ukanyagaza uko bigaca bisubira bigasanzaramo no kuvuga kwa kuntu zahora zibimena mu utwo twimbaho ntidusubira gutakaza indya. Izi zirira ngaha mu kurya zirasumburuka ucusanga n'ubunini ziguma ziba zirezire kandi ziyagura kuko urabona ko iziharira nyinshi ari zinini zisumba izindi. Iyi ni imbabura uko muyibona ikoreshwa amakara. Ino mu Kayanza nkuko mwama mubibona no kuri za meteo harakanya cyane. Hajya twese dukenera kwambara amakoti hari igihe amatara acitse duca ducaniza imbabura amakara menshi kuburyo ya temperature tugerageza iguma kwa kundi nyene. Niko kamaro k'iyimbabura. Aha naho murabona iyi nyubako yacu ngene imeze. Iyi ni papier roofing murabona inyuma n'imbaho twababwiye ko hakanye. Iyi iradufasha kugabanya imbeho umuyaga uvuye hanze. Aka kayungiro nako kubera iyo ukoze umugambi usanga hari abandi bantu bakora undi mugambi wo kubira. Aka kayungiro kari inyuma y'imbaho umusuma kugira rindashikira inkoko twaba twavyumvise. Aho hejuru naho ngaha mubona uku ndabona igizwe n'amabati y'inzu yacu. Aha murabona ko hariho byabati rimwe ribona. Hariho igihe dushaka kugabanya amafaranga turiha ku muyaga nkuba ku murango ntitwatsa duca tubonesha naho iri bati nico ridufasha. Ariko mwijoro duca twatsa iritara irigera kuko mwijoro twebwe izi nkoko igituma zikura n'ingoga no mwijoro zibandanya zirya. Aka kantu nako akomubona akoboyi igihe zihaze zose murabona nk'ubu uyu zica ziza zikajako zigaparika izindi zikaja kwirya ngazi. Iyo ngazi nayo akamaro kayo iyo ushaka kumenya inkoko ingene zirutana uraza nko ku mugoroba zahaze usanga ziri ku ngazi izikomeye kurusha izindi nizo zija hariya hejuru. Izi mubona zifise taye ntoyi ziba ziri ngaha. Izi zirusha gato ziba ziri ngaha. Izi zirusha kandi gato aha hejuru haja zimwe zifise taye nini. kandi ziraryoherwa iyo ziri kwiyingazi usanga ziriko niho ziruhukira niko novyita.
inkoko nazo nyene burya igihe uzitwaretse neza uraronka amase menshi kandi ashobora gufasha. Rero ngaha murabona yuko twagerageje gusasira, aha turasasira kugira ngo amase zitaye ashobore kugira ingufu. Rero iyo zitaye amase twazisasiye, ni ukuvuga aya mase haragera igihe tuyakwega tukayakuramo, tukaza tuyajana mu murima akaca dufasha mu gufungura. Kuko amase y'inkoko afise akamaro kanini cyane ku biterwa gusumba urya mwavu w'ikizungu, kandi arafumbira neza nkuko muza kubibona mu murima tuza kubereka wito. Aha naho tugeze twinjiye mu nzu y'inkoko y'imiswi. Murabona yuko naho nyene twahasasiye kugira nyene ngo tuno duswe natwe nyene tuba ahantu heza. Hama ikindi naco hariho imbabura ngaha twashizeho kugira nazo nyene zigume zaka, kugira nazo nyene zimererwe neza ntizigire ikibazo iyo nyene hagize nyene hameze nk'akanya. Hama ikindi naco murabona hano naho nyene turafise n'utuntu nyene tuzishiriramwo amazi kugira ngo bino bifungurwa vyavyo vyorohe cane. Ubu buswi rero mubona ngaha, ubu bwoko bw'izi nkoko bazita kroira. Izo zo ngaho haruguru nazo bazita pondeze, ni nka zimwe zo mu mutoyi. Mugabizi amagi twayakuye ibuye kwa nyakubahwa nyakwigendera, niho aya magi ava yizi kroira, kuko ntiziragwira ngaha mu Burundi. Ni inkoko nziza, irashobora gupima ibiro 5, 6 ifise amezi 4 ari nk'isake. No kuvuga ni inkoko nziza zikura cyane, kuko nkizi ntizirakwiza ukwezi. Aha ndibaza murabona ko hariho itandukaniro na hajya tuvuye, imbabura iguma yaka. No kuvuga imiswi yoyo habe hakanye habe hashushe hategerezwa kuguma hariyo ubushuhe bwagenewe butegerezwa kutigera bubura. Aha amatara murabona ko no ngaha amatara tigera zima, nkarijya ryazimye nuko ryazigiye, duca turihindura mu kanya. Aya matara rero inkoko zirajya iyumvise ikanye, hajya yogiye nko kubunda munsi ya nyina igaciza munsi y'irita canke ikaryama impande y'iyi mbabura. Utu tuntu natwo no kuvuga twagenewe imiswi. Utu iyo tuzicisha ngaha hama tugafyonda, dufyonze indya zica zijamwo. Hamwe inkoko isura imena indya ntisura kubera utu tuntu. Zirajya byose zikabimara, ibizi bimaze ndongera nkaza nkafyondamwo, zanja zikamanuka zigashika hasi. Akanako akakajamwo amazi, mu kuvoma ndugurura aha nkubika nkayashiramo nkongera nkugara, hama nkaca ndayazana zikanwa. Ibi mubona bijamwo nivyo bintu ni kujya kuntu inkoko iguma isura ibikira hirya ibintu. Murabona ko ngaha twahazitiye. Utu duswi rero igituma twahazitiye, tuba dushaka ko buguma hamwe kugira bwa bushuhe tugumize ubushuhe hamwe. Uko bukura ndabona nk'ubu hari ubwatangwe gusimba busohoka, kuko tubuzana atana kame gafise amababa. Wabumaze indwi 2 tubukuye hamwe nayo nababwiye kare. Tubushikanye ngaha duca tutangura kubugaburirira ngaha, bukanwera amazi ngaha, bukota imbabura ngaha. Hama nk'ubuko bwatanguye gusimba turimo gukura kw'iki kintu twagure. Buce butangura kwisanzura, duce tuzana zangazi kumwe mwabona hariya, tumanike dutangure tuzane bwa bwato burebure, tumanike ubundi kugira zitangure kuza zirasomborukwa nazo zikure. Yego nuko. Twebwe kubera turabara imiborozi turazitegurira ivyo zizorya. No kuvuga inkoko nahijya ibi biturito irakenera no kurya ivyatsi. Iyo tuzihaye ivyatsi rero ziraryoherwa nkuko mubibona. Turaziha imikubi, turaziha icanda, turaziha ivyatsi byo mwishamba. Igituma tuziha n'ivyatsi byo mwishamba haba harimo n'umuti. N'icanda zibiriye usanga zifise amagara meza. Ni kuvuga iyo umaze iminsi nk'itatu utaziha ivyatsi nahone ntizimererwa neza nkuko mubibona. Kandi murabona ko ziba zifise akayabago ziriko ziraraba ivyatsi zibirya. Izi mboga rero mubona, izi mboga nizo turima kugira tuzitegurire izi nkoko nyene. Twavuze yuko izi nkoko ziduha umwavu, duca twahana zo ko zogira ngaho, duca dukoresha wa mwavu tugaca turonka aya mababi, hama tugaca tuziha izi mboga. Kandi zirazinezera gose, zituma zikurana neza, zigira amagara meza. Aha naho mubona, aha naho tubika ibikoresho
hamwe na wa mwavu. Umwavu w'inkoko kirazira kuja hanze, tuwubika mu mifuko, ugumana ka kanovera nyene uba wakuye hariya mu ruhongore rw'inkoko. Uyu rero ni wa mwavu w'inkoko. Uyu murabubona ingene usa. Uwo mwavu iyo tuwukoresheje mu murima ntitwirirwa turashiramwo za angeri bimwe vy'ikizungu. Urakora wo nyene turaza kubibereka mu mirima y'igitunguru ingene ukora. Muce mubona n'igitunguru ngene gisa, muca mubona yuko ari umwavu mwiza cane. Ariko mu kuwukoresha hari igihe biba ngombwa yuko duhiga n'umunyota kugira ukore neza. Iki kibuga rero mubona aha mubona hiyaguye nk'uko nk'inyuma y'imisi 3 no kuvuga haragera igihe cyo tuzisohora izi nkoko kugira ngo zinonora imitsi. Kuko namwe murabizi burya hajya ahantu mwabonye ko haraga zihagumye zohava zigwara ugasanga turiko turahombera. Rero nyuma y'imisi 3 catuza tukaca tuzisohora zikaca ziza ngaha. Mu gico gihe turagerageza tukirinda ntihagira abantu bashobora kuza ngaha kugira ngo bazane imigera. Nkuko mwabonye no kwinjira hajya zirara yuko hariho ivyica imigera kugira ngo ntizishobore kwanduza inkoko. Aha naho mubona ngaha ni ku mutumba wa Mihigo. Aha niho twarimiye igitunguru. Igitunguru rero mu kukirima dukoresha wa mwavu wacu w'inkoko umwe twari dusanzwe dufise hariya mu nkoko. Duhera mwituta bikamara imisi 55 canke 50, hama tukaca tubikura mwituta tukabizana ngaha tukabishingagira ngaha tumaze kubishikana bica bimara imisi 90. No kuvuga nk'ubu ku Noheli tuzokwimbura ivyo turya. Aha rero dufise ngaha turafise ahandi hariya hakurya, dufiseyo ibindi bivi bibiri hariya hakurya, mugabo duharuye ni nk'hegitari imwe. Aha rero turateganya kuzoronka itoni nka 16 igihe umwimbu uzogenda neza. Twari twateye amakopo 12. Aha rero dufise ubwoko bubiri, dufise ivyera inyawera tukaca tugira n'ibitukura. Ego mu kubirima rero twebwe ntidukunda gukoresha umwavu ujya w'ikizungu bita angeri, dukoresha wa mwavu wacu w'inkoko. Umwavu wacu w'inkoko igihe tubonye hibonekeje ko hariho icunyunyu kibura turagaruka tukongera tukamijamwo. Tumaze kumijamwo twarabonye ko bifasha kandi bica bikira. Hama iyo bigira vyere nk'ubu urabona ko bimaze kuzana amateke, turamijagiramwo umunyota. Umunyota rero novuga ko ari nk'akabirya ikidufasha, bidufasha kubika igihe kinini igihe tubonye isoko itameze neza. Ego hama nyino minsi turacari bato turakura mu bijanye n'amafaranga, turabura ahantu tubika. Turifuza ko tworonka nk'ihangari aho twoza turabika igihe tubonye isoko itameze neza, hama tukaronka tukagwiza n'umwavu aho upfa tukaronka izindi nkoko nyinshi.